inama yari yakoranye kandi mu nama nta Tshisekedi na Kagame yari yatumiwe biboneka ko Kagame ari umuntu uri kuramuraba behind uri kuramuraba inyuma ubona ko ari umupresident ateye ubwoba cyane afite igitinyiro ariko vy'ukuri hari n'abantu birabona ko hari abantu apfukamira hari abantu apfukamira kubera ko hari amakuru avuga ko mu nama atari yanatumiwe atari no ku rutonde meme rw'abavuga ijambo ariko nkuko biri Bulos bavuga ko ari we niyo makuru hari bavuga ko Bulos ari we yoba yatumiye Kagame ati burya rero ingo nawe ugire icuza gushikiriza mu inama ariko mu byari byateguwe Kagame ntiyarimo murazi ko Kagame n'ububirigi batabanye neza urumva urazi ko yavuze ababirigi ko atabakeneye urumva birateye n'isoni birananamaramaje kubona abantu wakatiye ugaruka ukagenda kubasega rero mu nama Tshisekedi yarashoboye gufata ijambo mu buzango na Tshisekedi bijya bintu ntiyari ryabiteguye kaza kubivuga yarashoboye gufata ijambo amaze gufata ijambo ikintu ca mbere yakoze kwari kuvuga bijya bintu aho abantu bose babonye kumenga Tshisekedi yagize nte ariko arapfukamira Kagame ibintu batigeze bagira nte batigeze batahura na gatoya bagiye kubitahura na cane cane aheza kanya ati tega burya wa mugabo yadufasha rero ibintu biko biraba muri Kongo iyi ntambara muri Kongo biraboneka ko neza Tshisekedi ariko arayigwana neza n'ubwenge bwinshi cyane kubera uri kuraraba ukuntu muri ntambara kuva itangura agiye yitwara ukuntu agiye abigenza ni ibintu bigaragara ko Tshisekedi urugamba arufise mu minwe. Hello guys, mameze neza so ni link Caroline Alou comme d'habitude miswafseri gwamenye musumana maso yinyana Joe nka link Caroline Alou ndabara mukije cyane bivanye n'umwe wese ahaherereye tuvuga ati mwiramutse na mwiriwe so twongera turamutsana Liam Promoter mahoro cyane yes turabanugije cyane abantu bose dukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse na mwiriwe kuri Nick Drip Med nizere ko umeze neza batameze neza babandanye basenga nawe nibaze ko umeze fresh nizere ko nawe umeze neza ko ni ibintu biboneka ko umeze neza ari mvamo je nesa wakwera atagihindutse ibintu ni wanene uko bien uko sawa kabisa unakaza niko fresh so Liam Promoter je vraiment naenda gukumbuye icambere na mbere icakabi nayo nkumbuye no gusisanguzi bwawe Twongera turamutsa n'abantu basanzwe baguma badukurikirana baduha n'intererano muri rusange. Kweri. Aujourd'hui rero twaba tugiye dukorere kuri Nick Drip Media. Nick Drip Media niho muza kudusanga, niho twibereye, niho dutekaniye, niho duturije muri rusange. So, Liam Promoter. Nizere ko ataco twibagiye mukuramutsa abakunzi. Ibintu ni sawa kwete. Gusa ndakwibutse ko utagase sana. Amina. Kubona ubw'Imana. Ubona ubw'Imana nayo barozeho barataka. Asha. Baruzuye. N'abansi mu Kirundi ati barataka ariko ntaho bazodukura. Barataka abantu baranywa amasomo uko bukeye uko bwije. Basanga bahemukiwe n'abagenzi, bahemukiwe n'inshuti. Na cane. Urumva ko ntibabyoroshe kandi bagosanga bariko baraguhora ukuntu witagati neza gose so Liam Promoter icambere na mbere kandi gushimire kubona waduhaye umwanya wawe nuko ntibabyoroshe guhevye uburimwo ukitaba umuntu ati ngo dukora iki kuri iki umva n'inkuru iba iri kuri hits tuba dushatse yuko idapfa so Liam Promoter reka rero muri rusange tuje mu kiganiro nyezina yego Tshisekedi uyu munsi yaraye atweretse yuko Kagame ariko aramukina gisigura yuko Tshisekedi ariko arusha ubwenge bwinshi Kagame muri rusange be ico kintu nk'umusesanguzi wakibonye gute mu nama yabaye nivyo yavuze
ego so reka ngaruke gatonya ku ijambo yavuze aho yashoboye guha ukuboko Kagame kw'amahoro. Kagame ntiyagutora aho yashoboye mu bisanzwe ijya n'inama yari yakoranye kandi mu ijya nama nta Kagame yari yatumiwe biboneka ko Kagame ari umuntu uri kuramuraba behind, uri kuramuraba inyuma, ubona ko ari umuperezida ateye ubwoba cyane afite igitinyiro, ariko vy'ukuri hari n'abantu birabona ko hari abantu apfukamira, hari abantu apfukamira kubera ko hari amakuru avuga ko mujya nama atari yanatumiwe, atari no ku rutonde meme rw'abavuga ijambo, ariko nkuko biri Bulos bavuga ko ari we, niyo makuru hari bavuga ko Bulos ari we yoba yatumiye Kagame ati burya rero ingo nawe ugire icuza gushikiriza mu inama. Ariko mu byari byateguwe Kagame ntiyarimo, murazi ko Kagame n'ububirigi batabanye neza, urumva urazi ko yavuze ababirigi ko atabakeneye, urumva birateye n'isoni biranamaramanje kubona abantu wakatiye ugaruka ukagenda kubasega. Rero mujya nama Tshisekedi yarashoboye gufata ijambo mu bisanzwe na Tshisekedi bijya bintu ntiyari biteguye kaza kubivuga, yarashoboye gufata ijambo. Amaze gufata ijambo, ikintu ca mbere yakoze kwari kuvuga bijya bintu aho abantu bose babonye kumenga Tshisekedi yagize nte ariko arapfukamira Kagame, ariko siko byari biri bivanye nuko muri diplomasi, ubundi muri diplomasi ukoresha ubwenge. Muri diplomasi ntifata inkoho ngugwane ngugireno, ya muri diplomasi ukoresha iki ubwenge. Rero hajya anya abantu nabona ko abamedia yo mu Rwanda yagiye ngaho akavuga byinshi, akavuga ngo ibiki nibiki, ariko bagiye gutahura mu nyuma ko Tshisekedi yabarushije ubwenge mu nyuma cyane. Warabonye amatwitter y'abanyarwanda, Olivier Duhungirehe avuga umukobwa wa Kagame araje ngaha akavuga, yari rya mbere je mbonye umukobwa wa Kagame yivanga mu bintu byase. Urumva urabonye Tshisekedi donani Paul Kagame ibintu yicuye Tshisekedi, urumva mujya nama ikintu ca mbere ari yakoze kwari ukugaragaza ibibi cyangwa ukwerekana ko Kagame ari we muntu wenyene ashigikiye umuhari wa M23 imbere y'abantu akamugaragaza. No kuvuga Tshisekedi yicishije bugufi kugira ashobore kugaragaza ububi ka Kagame. Ibyo rero ni ibintu batigeze bagira batigeze batahura na gatoya, bagiye kubitahura na cane cane aheza kanya ati tega burya wa mugabo yadufashe. Rero ibintu biko biraba muri Kongo, iyi ntambara muri Kongo biraboneka ko neza Tshisekedi ariko arayigwana neza n'ubwenge bwinshi cyane, kubera uri kuraraba ukuntu muri intambara kuva itangura agiye yitwara, ukuntu yagiye abigenza, ni ibintu bigaragara ko Tshisekedi urugamba arufise mu minwe. Ni ukuvuga ko hari abantu bibaza ko Tshisekedi burya yarashaka amahoro, ikaze ibyo na gatoya. Tshisekedi nta biganiro by'amahoro yashaka n'u Rwanda. Tshisekedi gahunda yiwe kwa rukwandagaza cyangwa gushira ku karubanda igihugu cyande cy'u Rwanda, aracagiriza ivyo nabo bamaze imisi bamwagiriza. So no kuvuga rero ibi jewe navyita ko atigeze amanikira amaboko, ahubwo atigeze amanikira amaboko Kagame, ahubwo yoba yamurushije iki ubwenge. Kubera ko muri diplomasi bijya birakora. Sinzi ukuntu warabonye ukuntu ariko aravuga ijambo, ukuntu bahise directement bamugirane bamukomera amashi. Tshisekedi yaravuze ijambo aho nyine bahita bamukomera amashi. Ariko Kagame aravuga amashi bigeze bamukomera. No kuvuga iki abazungu n'abantu bakora ibintu ku nyungu zabo. N'abantu bakora ibintu ku nyungu zabo. Twabye tuvuga ko Tshisekedi ahantu yashoboreye Kagame yarafashe amuca inyuma, agenda kudiringa n'abanyamerika arababwira ati burya rero ujya mugabo mwandungikiye kubera iki tudodiringa hagati ya je namwe kugira ngo dushobore ibintu byacu kuvyikemurira neza cyane, urumva kugira ngo ibintu dushobore kuvyikemurira. So urabona ko yagerageje kubikora n'uwari karabikora. Urabona ko uri kuraraba n'ibintu bagenda bacamwo amanama bitaba ibiki n'ibiki, ni ibintu bigaragaza ko
Tshisekedi ari hejuru muri diplomasi. Ibi nabivuga nabifite ubuhamya kubera ko abantu bose bakurikira ibintu vya politike biraboneka neza ko Tshisekedi yamaze kugirane gutsinda runo rugamba. Warabonye ukuntu kuri airport Kagame yahashitse nk'umuntu yinyegeje, ariko Tshisekedi abakongomani bari hajya n'amakortege bamurindiriye. Urumva ibi ni ibintu Kagame biriko biragirane. Ubundi Kagame ni umuntu yigira akaza ubwenge cyane, ariko uri kurabiraba hariho ikintu abuze, nivyo arafise igitinyiro yakireye mu Banyarwanda, cyangwa arafise ukundi kuntu tumubona kuri za social media bivanye no kuntu wewe azi ico bita blending. Ndebo president arazi kwidandaza. Mbega uri kuraraba Tshisekedi arushije iki abandi ba president bo muri Kongo bagiye barahaca ukacuraba no wubu kuntambara ikiraba no kuntu ariko aravyitwaramo ubona barushije iki? Reka ndakubwira ikintu ca mbere Tshisekedi ariko arabarusha. Tshisekedi ikintu ca mbere arabarusha ni ngaha mu mutwe. Ni mu mutwe kubera ko gahunda y'aba bantu yari iyo kumukura ku butegetsi, naho n'ubu bakifise mugabo byaramaze kuranirana. Yari kumukura ku butegetsi kubera ko uravye honyene ikintu honyene barusha nta gihe na kimwe barakuye mu butu barakora Kabila pere, nta gihe na kimwe ingwano yigeze imara igihe nk'iki. Abo bose bagiye babakura igihe ikiringo gito. Tshisekedi da wenyene bashaka kumugira nk'uko muga urabona ko ibintu byahindukiye deja. Tshisekedi bwa mbere yatanguye abareka barafata bukavuna Goma n'utundi duce tumwe kubera iki? Kugira ngo yerekana abantu ko ari inzira karengane, kugira ngo yerekana abantu ko yamaze gutegwa kandi ko hajya umuntu bamuteye arivuna. Nivyo rero ariko arakora ubunyi. Yaciye akora iki? Yaciye afata investisa mu kugura iki? Ibigwanisho. Urumva? Investisa mu kugura ibigwanisho ari byo ubona ubu afise indege z'intambara zimeze neza, mu kirere ahagaze neza. Intambara mu kirere M23 sero n'ibikoresho bafise ntiyegera kuvyo Tshisekedi yaguze na cane. Kubera ko iyo uri ku rugamba uraba ama update ibikoresho ufise, kuvuga ati M23 u Rwanda rufise ibikoresho ibi nibi nguri iki. Urabona ko ubuce bwose ubunye reka koresha inguvu zidasanzwe, indege za Sukhoi Su-25. Urumva ntambara mu kirere Tshisekedi ari hejuru cyane arabarusha. Ico nico kintu ca mbere no uvuga iki yashoboye kumenya Kagame yongera namukinyura ico abandi ba president batigeze bakora muri Kongo. Urumva haje ikintu ca mbere suko kurasana ngo murasana oya ushaka kurasana n'umuntu ugasanga afise apwi ndende, bigasaba ko sinzi ko uri kurabona bino bintu ugenda uraraba abantu bari inyuma ya y'u Rwanda ubu hariho bariko baraza inyuma ya Kongo. Ukuvuga ikintu ca mbere Tshisekedi yarushije aba president bagi baraca muri Kongo ni diplomasi. Diplomasi kabisa ari hejuru gose cyane. Nabo nyene yaravyivugiye uhishize aravuga ati twebwe tuvuge yuko Tshisekedi rero arusha diplomasi abandi ba president bagiye baraca muri Kongo. Nabo nyene yaravuze ati Abanyarwanda yatsana basusugura barakina utuntu ugasanga twe twabigize kuva kera. Hari ukuntu mu Rwanda ushaka kumenya neza ni muri rya jambo ukuntu u Rwanda ruri hasi muri diplomasi. Nta kuntu umuntu yo gutega yo kumara amazi imbere y'abantu wowe ukacuja ngaho ukacuvyina ngo je namutsinze mu gihe yaguteje abantu isi yose. Urumva nico no bivuga ko Tshisekedi ari hejuru cyane. Tshisekedi nuvuga ko yatsinze igitsindo Kagame kimwe kubusa bivanye na ijya nama, kandi urazi ko nta nama bari bwahuriremo na Kagame. Bavuga ko yaguma yigwaza izinda zikwepa girante hashize naho bavuga ati Kagame yapfuye. Iri fare ko na Kagame yaraza ati umugabo tugahurira ahantu niso. Urabona mu nama imwe gusa bahuriye murabona ibintu bibaye. Tuvuge yuko rero Kagame intambara mu ntambara yatsinzwe. Yatsinzwe kera. Kagame yaratsinzwe kera niki kimenyamenya raba ahantu raba M23 uzimirimo. M23 ni abantu bo batagifise n'ibigwanisho bikwiye. M23 n'abantu kuraraba ubuhinga bari bafise n'ubu baravuga ko systeme z'ubwirinzi bwo hejuru Tshisekedi yabaze kuzana kubibomora. Urumva no kuvuga iki ari ni technology, ubu technology yaragutse no kuvuga wenda kurusha amafaranga Tshisekedi abarusha amahera
umuntu akurusha amafaranga nta mpamvu nimwe umutsinda. U Rwanda nabivuga mu ntambara hari ibintu bitatu. Hari amafaranga, hari igisirikare, hari na media. Kuko iruca media vraiment aho ndashobora gusurinya ko bari hejuru. Kuko uravye n'ingwano zabo zibera ku media abari bihuha byinshi. Abari bihuha byinshi turaje Uvira Shabunda turaje kandi batarigera banayinjiramo. Twayifashe ukavuga ati Shabunda tombe batarigira bagira bagakreya n'igisirikare abantu bakabambika impuzu za FARDC abasirikare ba Kongo bakreya bari ko bariruka bagafata tu video bagapostinga ku media yabo ati ngaba bari ko bariruka urumva kumbe ni kintu ariko aragira kubera iki ico bacita manipulation de la population barashaka kubigira kugira ngo umuntu bamanipira hari wewe nyimba uri muri ville uyundi ari mu Kamenge avuga ati Kamenge irafashwe wo muri ville bariruka urumva hari uko siko biba biri mbona uvuga ko byamaze kurangira Tshisekedi barusha buri kimwe cyose kiretse ko media bo bayimurusha ariko ibindi byose igisirikare amafaranga arabarusha ivyo ni ibintu bitatu bikora mu ntambara iyo umuntu akurusha bibiri ukamurusha kimwe aba yaguhejeje so Liam Promoter kandi gushimira cyane atara kandi ubusanguzi urabuduhaye kabisa kandi tujuru mvuga yuko ubusanguzi bwawe genda nyugo sinzi nk'abandi cyamwandika muri commentaire ati nanje ndanyugo ako ko nyene kabaga kwi en plus de ça turakeneye intererano yanyu niko twamaze babwira imisi yose wumvise aho yavuze nabi ntutukane kosora ko correction toujours niyo yama izi imbere kandi ituma uwundi muntu nawe umuha inspiration kabisa kandi abantu bose baza kumva bino biganiro ibyimiro tubashikiriza abantu badukurikira baba bifise birenze n'ubusesanguzi baraza muri commentaire bakongera ko ivyumviro byabo neza cyane tungira tubasaba bana bagira subscribe kuri Nick Drip Media kugira ngo umuryango waguke turabakunda cyane kujya twakoranye bwa mbere n'ubu tubandanye dukorana Nick Drip Media niyo turi kumwe murazi ko mukunda Link Arlene Alu aho abari hose niho muba muri namwe abakunzi biwe je t'aime beaucoup au revoir.